bakunzi ba RB TV twongeye kubaramutsa tubaha ikaze cyane kugira mudahengeshanya kudukurikirana na cyane mutibagira kuja kuri website mwandike wesatro akaburungu RB TV akaburungu orenage. Ni ikaze ridasanzwe tubahaye kugira ngo mwandaye mukurikirana byinshi cyacu, mutibagiye kugira subscribe, j'aime, commentaire hama partage kugira ngo ikiganiro gishikire abakore cyane. Tubibutsa yuko RB TV ibaye ngaha ku bwanyu no ku bwa benshi, aho mudashobora gushika mwumve yuko dushobora kwashika mufise imanza zitandukanye, ubugeni, imanza zo kuganduka, ibyo mukeneye kwamamaza canke ikibazo mufitaniye n'ubuzima bwanyu ariko mukeneye kwijijyana rishika kure, n'uburenganzira bwanyu kugira ngo mushobore gushikira RB TV ibakorere ku mwanya. Tudatevye tuje mu kiganiro kubashikiriza ikiganiro Power of Love, ni kuvuga imbaraga z'urukundo. Twagendeye rero umuhanuzi w'amahanga kugira ngo abandaye kutubwira byinshi. Murazi ko abisi kenshi batubwira byinshi byaha mu isi nyene, ariko wewe atubwira urukundo ruhwanye n'ivy'ijuru rigomba. Turabaramukije mukozi w'Imana. Nanjye ndabaramukije. Ego ndabona mwabiriwe cyane bidasanzwe. Ego cyane. Ego muva mu bwiza mwinjira mu bundi kandi. Ego twaje ngaha n'urukundo. Turi mu kiganiro twitiriwe imbaraga z'urukundo. Twaba tumbere ko tuzi yuko mwebwe mwizewe cyane n'ijuru, mubwirizwa kwizerwa no ngaha ku isi kandi kugira ngo mubandaye partage byinshi. Hariho icyo mubwira abariko baradukurikirana ku rubuga rwa RB TV? Murakoze cyane, muje kandi rufise n'akanya gato ariko sinogenda ntabariye abanywanyi ba RB TV, ariko bwa mbere bagira s'abonner ariyo subscribe, bakagenda nk'uko wabivuze kuri website akaburungu org, maze bakagenda partage na comment kugira ngo abandi bakomeze baronka bino biganiro. Ikiganiro Power of Love ni ikiganiro nk'uko bamaze kwivuga gitanga inyigisho cyane cyane z'abubatse, ukuntu umudamu yakwifata mu rugo. Ariko rero muri kino gihe urukundo ruko ruratituka, ibititira urukundo biriho, ubukene buratitira urukundo, na shetani nayo nyine ikinjira mu ngo, ntabwo ari umukunzi w'inka ahubwo arazisambura. Ugasanga abantu igihe bagiye gusezerana kwa pastori, kwa pati cyangwa kwa shehe, baremeranije ngo tuzakundana gushika ubugingo ubuzima bwacu bugire. Niyo mpamvu natwebwe turabivuga tukabishimangira, umuntu yivanze mu rukundo akagira divorce akagira separation, burya aba ari urupfu, aba yarapfuye. Nk'uko urupfu rufise ubwoko bubiri, mort physique na mort spirituelle, navuga mu Kirundi urupfu rwo ku mubiri n'urupfu rwo ku mutima. Waba naho bagenda ata moteri afise, yarapfuye ari gitimatima gusa, arindiriye kugongwa n'ikamyo, arindiriye kugongwa twagwa n'amazi y'imyuzurira. So rero urukundo ni ikintu cyo kubaha, urugo, mariage, ndoa ni ikintu cyo kubaha cyane, yaba umugabo yaba n'umugore. Ririya jambo, hari ijambo abadamu bakunda kuvuga atari ijambo ryiza, ariko maze kuryumva n'abadamu, ngo twahuye amenyo yuzuye, ngo twahuye nkuze, ngo ntuzi ukuntu nabaye. Ayo si amajambo, ni kuko Bibiliya iravuga ngo kubw'imbaraga z'urukundo umugabo azoheba se na nyina, agende yibanire we n'umugore we, bombi babe karamata, baba umwe. Ubundi iyo umugore n'umugabo babanye ntibaba ari babiri, aba ari umwe. Niyo mpamvu umugabo yabwirizwa kubarira ibyo ariko arakora umugore, n'umugore akabara ibyo ariko arakora umugabo. Ni byiza cyane. Hari umuntu yandikiye message isanzwe, yandikira message isanzwe n'umuntu, kandi yari umuntu w'Imana, aramwandikira message isanzwe yo kumukunda isanzwe, nta yindi mvu yamukunda kuko nigo guharukundo isuku isagira. Ariko uko yaciye abikokorora cyavuga ati hari umuntu w'Imana yanyandikiye ngo ndagukunda. Uwo mugabo wiwe ntabwo yaba mu Burundi icyo gihe, acamwa yandikira uwo muntu w'Imana ati warondeye umugore wanjye, ati umugore wawe namukurondera ku iki. Nta byinshi yavutse, yagenda kurondera abo umugore arimo kuronka abuzukuru n'abuzukuruza. Urumva yacamubarira umuntu w'Imana ati kameme nawe naho nari ndi umusore narondera umuntu akiri muto, kandi isugi ziracyariho. So rero ibyo niko nabikubarira kubera abantu bivanye n'ugutitura, ntabwo ufata ijambo ko ritari nuko, ntabwo uri umuntu ukwije wagenda gusambura urugo rw'abubatse, cyane cyane uri umugabo. Ariko kandi numvishije ngo Bujumbura ni ikintu kibabaje cyane, ngo hariho mwishirahamwe ry'abantu b'abasore
navuga reka ngoresha iryo jambo n'ibyura kimazi n'amadayimoni ngo bita abafubuzi iryo shyira bakuru ryinjiremo rifite icyicaro ku Musaga gutanga ibihumbi 500 bagendera rero abantu b'abagabo abantu b'abagore b'abapfakazi abantu batabanye neza n'abagabo babo bakabagirira ngo by'abagabo batabagirira so icyo ni cyaha gikomeye cyane kandi babahereza amafaranga urabona kera twari tuzi ko hari abantu abakobwa badandaza umubiri ukabahereza amafaranga ariko nabo urumva n'abakungu badandaza umubiri ukabahereza amafaranga iryo shiramo ryabo gutanga amafaranga so ibyo n'umuvumo n'ibintu bariko barazana bikwegera nka Sodoma na Gomora ibintu bijare so rero n'ingeso mbi nta nakamaro usanga bariko baragira amasiporo usanga bariko baragira ivyuma so waba umukobwa uri kuranyumviriza umugabo wakamara muzabana ntuzora bisura ntuzora ko aterura ivyuma ntuzora mu majambo avuga ahubwo uzora ko ari umuntu afite imigambi yiyumvira ibyiza yiyumvira guteza imbere akakubara ati je mfise objectif yo kubaka etage zibiri cyangwa nzoshira mu ishure nzubaka ibitaro nzogira ikintu donc umuntu afite vision afise umugambi w'ejo wakazoza ubone wo mugabo yiyumvira ivyo mugabo umuntu akubarira uti amapornography amasanamu ibintu hamwe n'ivyo bintu by'ibiterasoni ibyo sivyo byubaka urugo ibyo sivyo byubaka urugo ibyo sivyo byubaka urugo. Ego murakoze cyane bakunzi ba Albert TV Rwanda tubamenyesha yuko mubwirizwa kubanza kugira subscribe hanyuma mugire j'aime hama partage surtout commentaire kugira ngo kijye kikugoye mu rugo rwawe ushobora kuba umumama ushobora kuba umupapa uri kuratwumviriza canke umusore canke umuvyo byara meze nkaho bigitagenda neza mu rukundo urashobora kugira commentaire kugira tubone ivyiyumviro vyawe hama icyo ukeneye gushika ko canke wifuza kugira ngo dushobore kukikubariza tudatevye cyane kenshi na kenshi mu ngo turashobora gusanga hariho amadivorce yakunze kuba mu ngo ugasanga mu rugo inzu yamaze gucibwa mu bipande bibiri kandi tuzi yuko bacinjiramwo binjiye mu muryango umwe ariko ugasanga inzu yamaze kuba mu ivyumba nka 100 kubera iki za nkundo nyine zitandukanye muhavuga baba dayimoni bagenda basambura hari abantu rero kenshi na kenshi mu rugo ufise gusanga nk'imodokari akarore nk'imodokari ugasanga hindutse etage yabo nubwo baguha lift bakakubwira bati kuri birato kugira ngo badashobora gucafura niharira niharyama vyose no kuvuga atashe mu rugo abika imodokari aho nyine cyangwa ugasanga arinjiye undi agasohoka naka nihari hoya hari sininjira mbega aho naho biba biva kuki kenshi ku bantu batazi imvo y'ibyo bintu. Murakoze cyane nishura kuri icyo kibazo ko hari yandi mabanga ariko araturondera twumva cyo twitabaye yandi mabanga turondera ariko kandi kuri icyo kibazo ni kibazo kijya cyane nagira ntange kuno mucyo abantu bariko baradukurikirana ubundi mu rugo ari umugabo n'umugabo gutunga imodoka zibiri ni ikibazo mwatunga imodoka imwe wari umugore arahagiye ku kazi umugabo akamudepoza cyangwa umushoferi akamudepoza programa zose uri umugore uramenya programa z'umugabo n'umugabo uramenya programa z'umugore mutunze zibiri naho nyine hacamba bya bibazo abazitunze bafite izo nuze zose nibyo bibazo baba bafise umugabo aragenda akigira ibyiwiwe umugabo ayifitiye akagenda hamwe n'abandi agashiramo n'abandi akapfukamo n'abandi n'umugore bwashya bigenda ndasosase nyene ariko ikintu kizima na barira abantu bariko baradukurikirana ubishoboye kandi birashoboka ushaka amahoro mu rugo umugabo n'umugore bumvikana imutunga imodoka imwe umugore umugabo agiye ku kazi genda kudepoza mama abonye programa akamenya ati imodoka iri ngaha umugore ari ngaha ayikoresheje uko nanjye ndi ngaha uramuhitana uragirane donc urakurikirana ibyo umugore arimo n'umugore arakurikirana ibyo umugabo arimo umugabo mu gihe ugize ati wowe ni wimenye undi ni wimenye umwe wese yitwara uko yigombeye umwe wese yitwara uko yigombeye kandi icyo ni ikintu gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye cyane kandi cy'inkoramutima nizere ko n'abariko baradukurikirana babyumvishije ariko kandi nk'uko tundangije umwanya ayandi mabanga ariko araturondera nuko mugira partage mukagira sabone kuri iyo channel ya Website Akaburungu Albert Akaburungu na Renage maze abandi bagakomeza babakurikirana yisabagire neza. Murakoze cyane rwose bakunze Albert TV turabashimiye cyane ngere mu bandanya kudukurikirana mudahingeshanya mubandanye mukurikirana byinshi na cyane ibibazo byanyu mufise mubandanye kujyoherereza kugira ngo tubandanye tubashakishiriza kijya nyene mwabuze inyishu yacu mwarahezagyo cyane uwo ariko abashikiriza kino kiganiro cya Power of Love ni Maître Onesphore Jekubwayo kuri kamera
aho onye hibereye ubita Dito adahengesha kubakora amasanamu adasanzwe cyane. Mukire kamera murashobora kutwakura aho nyene ngaho murabona inimero zose bitandukanye, mwarahezagiye cyane gose.